bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, abandi nabo bahungira mu gisagara ca Bukavu na Goma nyuma yo kwakirizwa ku muru udasanzwe y'imigwano imaze imisi 2, ndavuga ku igenekerezo rya 2 ndetse n'irya 3, aho imigwano yari ikomeye neza na neza aha kuri Kamanyora. Bahunze baja mu Rwanda inyuma y'imigwano ikomeye y'imigwi ya Wazalendo. Amakuru ava mu karere ka Kamanyora yerekana ko abagwanyi ba M23 bamwe basubiye Bukavu bahunga, abandi nabo binjira mu gihugu cy'u Rwanda bajabutse umupaka w'u Rwanda bariko bararondera ubuhungiro. Nkuko bivugwa n'abajejwe umutekano ku mupaka, bavuga ko hari uwundi mugwi w'abagwanyi ba M23 wabonetse uri kuraca muri Kamanyora uhunga uja mu karere k'u Rwanda inyuma yo kugwanira guhangana n'ibitero vya Wazalendo. Ibi ni bimwe mu vyaranze imirongo y'urugamba ku munsi w'ejo. None ababwira yuko bimwe mu bice vyafashwe na coalition FARDC canke basoboye kuba bahambura zino nyishima z'igihugu cy'u Rwanda bakazikubita zikomoka. Ubu Wazalendo ndetse na FARDC FDNB bariko baragerageza kuhongera ingabo kugira ngo ntibashobore gutakaza bino bibanza nkuko twabibonye mu minsi iheze itambutse, uko FARDC yagiye itakaza ibibanza kandi yamaze kuba yafata. Twabwira yuko abasirikare batari bake bahafiriye ndetse n'inkoho nyinshi zitari nke zashoboye kuba zihasigara. Nk'akarorero nobereka nk'izi nkoho ndibaza murabona ngene ari nyinshi. Izi nkoho zafashwe ku munsi w'ejo mu migwano yari kiraba. Imbere ko twinjira imidonido ry'amakuru yacu, hari umwe n'idata yambujije kuvuga ngo umuzini muzingo, reka tuvuge yuko tugiye kugira idonido ry'inkuru yacu y'uno munsi kugira ngo dushobore kuyaga ivyaraye ku mirongo y'urugamba nuko ibintu byazindutse. Kamaze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva runurimi rw'ikirundi, ndavuga bari mu Burundi, abari mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia, abari muri Afrika yose muri rusange tutibagiye, abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Asia, mu mpande zine z'isi. Mwumve yuko tubaramukije tubaha n'ikaze mwa kino gigano cacu cy'uno munsi tugiye kuyaga cyane kuri ku mirongo y'urugamba. Ku munsi w'ejo twaragerageje kubaha amakuru atari make, twaragerageje kubabwira uko byifashe ku mirongo y'urugamba hose, uko byari byifashe kabisa. Harageze igihe turaruha, twarabonye muri inbox hari abatubwiye ati nukuri mwihangane mugana natwe nico tujeje nk'abapatriote, vuga ati abene igihugu canke abadukurikana ntibashobora kurara batamenye uko ibintu vyifashe, vyaba ari vyiza canke bibi dutegereza kubibabwira kugira ngo umwe wese yumve uko akarere kifashe muri rusange. Si nkuko bisanzwe ku munsi w'ejo twababwiye uko imigwano yari kiragenda muri Kamanyora. Tunababwira yuko imigwano kuri no munsi yazindukije ko naho ibintu bitoroshe na bukebuke. Tubabwira yuko mu nkengera za Kamanyora imigwano ikomeje cyane, tubabwira no muri Kaziba imigwano ari myinshi cyane. Hari benshi baguma tubaza uko ibintu bimeze, reka ngerageze ndababwire muri rusange uko ibintu vyifashe, hama tubandanye tubatohoreza amakuru y'imirongo y'urugamba uko vyifashe, uko hazindutse nkuko vyariko biravugwa n'umumenyesha makuru w'igihugu cy'u Rwanda asazo korera leta y'u Rwanda FPR, bamwita Scorpion ku musanguza akunda kumwita. Kuri no munsi musaha gatondo yari yishikiye kuri tere aho yerekana urugamba ikibiriraho ko vyariko biragenda bivanye n'ingene yatanze histoire y'ivyabaye ejo. Yari karavuga ukuntu leta ya Kongo yariko irarasa inyeshamba z'u Rwanda zamaze guhungira mu Rwanda maze ikayisanza y'ibibombe. Ndiko ndavuga ko yatanze histoire. Bamaze kubona leta inyeshamba z'u Rwanda zamaze kuba zigenda kure ku buryo ahantu ngo inkoho yari muri Kongo idashobora kubashikira, ngo hahise ngo hifashishwa inkoho biri mu Burundi kubera ngo biza kuborohera mu kurasa ngo mu Rwanda. Ni menshi ariko aravugwa, aho mbere bariko baravuga yuko leta y'u Burundi yoba yateye mu Rwanda, yateye u Rwanda mu buryo bweruye kugira ngo donc bashobore kwerekana akababaro kabo. Ariko tubabwira nk'abarundi yuko ata leta y'u Rwanda ateye leta ya Kongo. Nyamba uno munsi abarundi bariko barabarasa bibereye muri Kongo, nuko ari Kongo iriko irabarasa, nabwo ari abarundi bagiyeyo kugira bashobore kwapuya FARDC. Mu gihe FARDC iriko irataka, abarundi bategeza kuba kumwe na FARDC kugira ngo batuze imitwe y'inyeshamba za M23 mu bice izi nyeshamba zarimo ku munsi w'ejo. Zarashoboye kuba zihasiga ibigwanisho bitari bike, ndetse n'abasikare batari bake barahapfiriye, nubwo amafoto y'imirongo y'urugamba kubera ko urugamba rutari goroshe, urugamba rutari rusanzwe
tutashoboye kuba tuyaronka yose nk'uko twari dusanzwe tubironka, ariko turakomeza kuyarondera kugira ngo dushobore kubashakira uko ibintu byifashe, uko ibintu bimeze. Twonababwira yuko kuri uno munsi igenekerezo rya 4 ukwezi kwa 12 uno mwaka wa 2025 ari wo munsi uri kurabera ko amasezerano yo guhagarika imirwano mu gihugu ca Kongo, aho leta y'u Rwanda iza kuba iri kuyasinyanira amasezerano n'amahoro na leta ya Kongo. Tubabwira nk'abatumire b'ivyabona canke barorerezi, hatumiwe nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Major Vice Ndayishimiye, niho yibereye, ndetse na perezida w'igihugu cha Tanzania Prito cha Kenya William Ruto nawe yishikiye Washington kuba umurorerezi wano masezerano ari karaba. Rero novuga yuko ibintu bidasanzwe na buke imirwano ikomeza kuba myinshi Kamanyora kabisa. Mwumve yuko ku makuru dukura ku bene gihugu bari ngaho miliyo mice biravuga yuko ibintu bidasanzwe, donc ibintu bidasanzwe na buke imirwano ari myinshi cyane, imirwano ni myinshi cyane kabisa. Mwumve yuko abene gihugu bo mu micungararo yo ngaho bo mu Rwanda bo baramaze guhunga, ndetse n'abanyarwanda bateragiwe muri Kongo nabo barisubiye iwabo. Niko no bivuga, imirwano iracyakomeje kandi ni myinshi cyane, imirwano irakomeje kandi ni myinshi cyane. Kuba tumvise amajwi y'abanyarwanda aho babona ibibombe cyangwa ibikompora ibinjugujugu biriko biramenasa ingabo z'u Rwanda aho zako zirasira ibisasu. Reka mwumve kame mu tujwi nafashe, mwumve uko bariko baravuga hama cyo tugaruka inyuma y'iki kiganiro. Bariko baravuga ngo Warundi n'abagome. Uje kije gutya ntabwo yarasira inyuma iriya muri ya misozi mu kigwanga, ntabwo bishoboka. Ni Burundi. Yes, aba n'abanyagihugu bo mu Rwanda aho bariko baravuga yuko ibibombe biriko biragwa mu Rwanda canke biriko biraraswa ingabo zabo biriko birava mu Burundi, ariko nta cemeza gihari yuko ibi bya biriko birava mu Burundi nk'uko bariko barabivuga, ariko gusa birerekana yuko ari intege nke canke ari inguvu nke bariko barerekana ku mirongo y'urugamba. Ariko twonababwira yuko FDNB kabisa ibabangamiye, irikira bakubitaho ivyo no kwita gukubita mu cico. FDNB irikira kubita ingabo z'u Burundi mu gihe bavuga ko FDNB yirutse iva hariya muri Nord Kivu. Mwumve yuko ibintu bidasanzwe, mwumve yuko ibintu bitakomeje korera zino nyesha z'u Rwanda, kwabaye nko guhana bihanikiriza zino ngabo z'u Rwanda, zerekanye yuko ingabo z'u Burundi atasha zimaze. Tunababwira yuko muri Kamanyora ibice 80% bifiswe na coalition ya FARDC. Beshi mukomeza kutubaza ati bimeze gute byaraye gute, ariko twababwira yuko ibice 80% bifiswe na coalition ya FARDC, kuko ndetse ku munsi w'ejo abakurikiranye amakuru mwarabonye agafoto aho abasirikare ba FARDC banashitse ku munara uri Kamanyora kugira ngo bashobore kuba barafasha agafoto kerekana yuko aribo bahari kuri urya munara. Rero mwumve yuko bitoroshe na buke yuko ibintu bikomeza kuba bibi cyane, ibintu bidasanzwe rero bidasubirwamo. Kamanyora kuri no munsi yazinduriyemo imigwano nk'uko twarose ubutumwa buva hariya muri Kamanyora. Abatwandikiye ati n'abazarendo wa Kamanyora ibitero birabandanya neza ku mupaka w'u Rwanda no Burundi kuri uyu wa 4 Kigarama igenekerezo ufite aha Kamanyora u Rwanda rurakorako kongira korako ndetse n'ubundi burakoroka. Ingabo z'u Rwanda RDF zirabandanya guhunga, wazarendo baracafashe neza imbibe z'imigwano. Umuvugizi w'umuhari Muzenyerere umwe mu mashami ya wazarendo yahamagariye abanyagihugu kuguma mu mahoro, yongera amenyesha ko vyose vyateguwe neza kugira ngo inzego
zagarujwe zironke umutekano usesuye. Murabyumva yuko wazarendo yo ikomeza gutanga ihumbure mu bantu babwira ati muhumure nk'aba wazarendo turahari kandi tuza gukora cyo cyose kugira ngo dushobore komora inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Birakwiye kwibutsa ko ari nyuma y'imigwano ikomeye yamaze imisi 2 ikurikirana ko uduce twa Kamanyora, Katogota, Kaziba twafashwe n'ingabo za FARDC, wazarendo hamwe n'igisirikare cy'u Burundi kuri uyu wa gatatu igenekerezo ya gatatu muri Kigarama. Tuvuge kandi ahitwa Kamanyora ahari urubibe rw'u Burundi, u Rwanda na Kongo, imigwano igikomeje, imigwano idasanzwe. Rero ku bantu muri kumurakurikirana ino migwano mumve yuko Kamanyora hazinduriye imigwano kandi bidasubirwamwo, ibintu bitegerezwa gufata iyindi ntera. Ku muri tubaza gufata umwanya ukwiye kugira ngo tuze tubandanya tubaha amakuru y'ingene ibintu byose byifashe muri rusange, ariko twonababwira yuko tuza kubana namwe nkuko twabikoze ku munsi w'ejo kugira ngo tubandanye tubaha amakuru y'imirongo y'urugamba uko iriko iragenda. Reka rero ndababwire yuko mu bice byose imaze kwigarurirwa cyangwa ibice byose byagarayemo FARDC iriko irakora amatake, FARDC, FDNB, wazarendo bariko baragerageza kuhongera ingabo kugira ngo bishoboke bashobore gukubitira umwasi w'igihugu cy'u Rwanda kure. Mu kiganiro ndaza kubacishiriza mu ka video kingene ingabo za Kongo ziriko ziravyitwaramo neza, ingabo za Kongo ziriko ziragwiza ingabo ndetse n'ibifaro biteye ubwoba, ibifaro birenze bavyegereza haza Kamanyora kugira ngo bikunde bashobore kuza barapirona canke barasa inyeshamba ziriko zirabarasira mu gihugu cy'u Rwanda. Karese ngomba kubarambira, ndabashimire cyane mwebwe mwese twabonye makino iganiro. Nizera ko byinshi bya mwavyumvise, ndizera kandi ko tongera guhurira namwe mu biganiro byacu cy'uno munsi. Bye bye.